byo kwiruka gute ibyo arivyo cyane byo narabyumvise avuga ko ashobora agomba kwiruka kubera abona ubuzima bwabaye ndanse aje kurondera ubuzima mese ukwiruka ngo arirutse umukobwa oya giye nyene kurondera ubuzima. Uno munsi nishikiye kuri tele ni X-ray bump cyangwa Bahebiyake ari ikintu kimaze iminsi nyene nguma mbona kuri YouTube yacu inyishu media aho bakuze na Beni bishikiye kuri tele mu kibazo ca ujya mu tipe yitwa Toma hamwe na Sandra. Ico kibazo rero najya nacavuga ati mubonye je nshise kuri tele haba ari ikindi kintu cyo bacamaze kugira je rero novuga ko nufise amasantima umunyasantima komeye navice mvuga ati reka kwanza shike numve ko ari ivyo canke ni bya bintu vyiwabo nyene vy'amabase niko mvuga ariko je nashimye gushika iwabo na Toma nasanze mama wiwe ariko arapfuma mbwa mama wiwe yavuze ati je byo kuvuga wapi muganga ndi kumwe na n'umushiki wiwe wa Toma ari ibintu byinshi agomba mbwire kuvyerekeye Toma nawe nyene yavuze ati ndemeye kukubwira canke mbwira abakunzi ba inyishu media canke abakunzi ba X-ray bump canke Bahebiyake singene ko mboneka mu maso niho mpamvu mwabonye aduhaye umugongo yabahaye umugongo kubera afise amasone ariko rero ntararambirana cyane reka tumubaze izina hamace tuja kukiyagonya aranse n'izina ngo nasishaka afise amasone ariko naco basi reka tuvuga ivyo vyerekeye nani mugabo ni mushiki wiwe tuje kujambo ku kibazo cha Toma mbega na mahoro kwanze kantakuramutse ucuramutsa n'abakozi banyishu media byanse ko uvuga izina ego na mahoro none kufisa amasoni nuko byamye pore sana ego hama rero uyu n'umushiki wa Toma ariko ari kundamukiza abakunzi banje abakunzi banyishu media na mahoro ganshuti zanje ego sawa rero hama je nacitse nga ku kibazo kiraho kibabaje ko kujya n'umusore n'umuntu naje birashaka kunshikira Toma ngo afise ikibazo mbega ico kibazo coco ubukizi ndakizi Toma yarateye umukobwa inda urumva nyene byarabaye nkuko no ku bandi biba aha mu rugo mwe mwavyakiriye gute mugihe Toma mwumvise gusa ko afise yateye umwana w'umukobwa mu bisanzwe kubera ko atavyo twumva ku bwacu nta nibyo twari tuzi nta nibyo twari twiteze gusa byarashitse arabitubwira mere ntiyabyakira neza mbo umukobwa arashaka yuko yoza ngaha mugamere wapi mere aravyanka gushikaho mere ashaka no kumwirukana Toma hama twebwe nkabashikiwe dufata decision turamubwira ati burya rero kubo mere yamaze kuba nk'utabishaka weraba uko ugira umupangire kugira ngo umwana w'abandi ntaje mu barabara Toma aradukundira arabikora Okay, aho rero kuvuga kuva ico gihe Toma afashe umwanzuro wo kuvuga ati ngomba ndampangira umwana w'umukobwa ubuzima bwiwe bwace bubandanya gute yavuye mu buzima bwiwe bumeze nabi gose n'umuntu nyene afise stress n'umuntu nyene aguma ari bize cyane ntafadika mu bisanzwe je ndibaza par exemple nk'umuhungu yamaze kuba afise umuntu avuga ati uyu muntu ndamwitwararika si bya bindi kende acayirirwa mu buriri aryamye canke muhira ivyo byose ni bisanzwe ku muntu w'umugabo ariko rero impinduka yiwe kuko ari kiganiro muherutse kuraba kuri channel yacu nyene ya Inyishu Media yavuga ati jewe rero ari ukuntu umengo afise ama stress mbega je ndiko ndiyumvira gusa kuvyekeye ama stress yo dakuje neza mu mutwe canke ivyo byagenze gute oya gukwiza mu mutwe arakwiza mu mutwe ahubwo ni stress z'ubuzima ubuzima bwanse ubuzima bwabaye nabi akazi ntako mba nuko nyene none kubera ikibasi nimwamufashe basuka mukamuhanura mama mukabwira ati mama uyu unimba byagenze uko uyu mwana w'umukobwa nahagume nga mbega Toma yarasanzwe afisa kandi kazi kamwigiza amahera iby'akazi sinzi yuko yarafise akandi kazi gusa kuko nari nsanzwe nzi n'umuntu wo ngaho nyene mu nzu yaguma nyene yiberengaho mu nzu nyene
no mu bintu bimwe bimwe hari ibyo nagenda mufashamo nyine nka mushikiwe nk'amahera y'inzu naragenda mutereramo na makeya. Mbega ampanga inzu y'amahera ngahe? Je kubganje uko numva amatwasumira numva ngo ni 50,000. 50,000 majahe. Mbega sinzi nurahashika nk'umushiki wiyo uvuga ati reka nshike ndabumuntu. Ndashika vraiment ambesh. Ndibaza ukwezi ntikuragera kuva kuko n'ikiganiro cyanyuma bagigeze gukora hace nk'indwi zitatu muri no misi nyene amera ya avance urumva ko wamaze kutubwiye ko waramufashijemwe makeya. Ego mbega ubu babaye gute mwana w'umukobwa nawe arashika ngaha mama aravyifatira cyangwa vyidogiramwe gute nk'umuvyeyi? Kuva agenda ntaragaruka ngaha kubera ngaha hamaze umunsi umwe buke bwaha caragenda ntarasubira kugaruka ngaha. Ntawuzi ibyiwe ntawuzi atamerewe gute gusa nuko bimeze. Bakunzi banyishu media murumva ko bya bintu je nishike kwanza ntohoze neza kuko hajya kirazira gufata santima 100% ugaca ubyishiramwe mu mutima cyangwa kirazira gushavura cyane birenze. Rero nk'abakunzi b'Imana abakunzi banje abakunzi ba inyishu media abakunzi bafise umutima wo gufasha abantu nukuri gufasha ni vyiza ariko novuga ko ari kuburuduka si vyiza. Ariko rero nashitse kwanza ntohoze neza makuru ya Toma kuko Toma cya kiganiro kigeruka yarasavye ubufasha n'ibindi turashaka kumufasha. Ndazi ko ari abarundi kazi ari abarundi bari mu mahanga ari abarundi bari nganye mu gihugu cyacu bafise umutima wo kwitanga. Mbega sister nawe wase kutubwira kazina kansubire kukubaza Toma ko nigize kumva ko ari ibintu agomba kore byo kugenda kwiruka reka ndabikubwire kuko ni ibintu nyabirumvikana agomba yiruka umwana w'umukobwa icyo coco bari byo cyangwa ashaka gusa ko umuntu bamufasha ko meruka igano kiraho oyasavye ubufasha. Mbega ibyo byo kwiruka gute ibyo bari byo cyane? Ibyo narabyumvise avuga ko ashobora agomba kwiruka kubera abona ubuzima bwabaye ndanse aje kurondera ubuzima mese ukwiruka ngo arirutse umukobwa oya giye nyene kurondera ubuzima ko arabona ko ubuzima bwabaye ndanse urumva agiye kuraba yuko yoro nk'ico yifashisha. Birababaje ariko rero je nasuye inyuma gato yana nakubajije ati mbega mama nakuntu basi mumwicarika hasi mugamubwira ati mama ujyana umukazana wawe nakuntu gira ukunuko umva ibyo twaragerageje twaragize n'inama gusa umuvyeyi iraze umuvyeyi n'umuvyeyi kumbura aracafise ishabu ry'umuvyeyi irirwa nirirara. Ariko rero umwe mwavyifashemwe gute basi nk'aba twebwe nta decision ya nyuma dufise atamumva umuvyeyi nawe afise decision ya nyuma we icazo hitamwe nk'umuvyeyi bivanye n'inama twagize azoheza tubarire cyangwa azoheza gishikirize hama tugikore. Tuma abana n'uyo mukunzi wiwe cyangwa Toma we yirirwa ngaha cyangwa abanga nyene? Toma we ari ngaha yumva yamupangiye gusinzu we yacafa yamupangiye gusinzu kubera iki basi yafashe umwanzo wovuga atega tubane basi ntanka 50 avance yatanze avance yameze angahe kwanza? Nabyo nome we yagusabye amahera gusa nabaye gusaba umwe gusa niwaze tije nagize uku kuko no yaraze umufuko w'ukungana none atabubesha iburimwo. Aho hantu Toma yamupangiye Sandra urahazi? Ndahazi ni kubarabara nyene aha ni kuri 11 we ni kuri 9. Ko wari wamaze kutubwira ko umuntu nurahashika we oco urumva narigeze nyene kujayo umunsi umwe hari mwijoro. Hama ndazi ko umuntu afisi inda biba bishaka ko akunda gufungura utuntu. Ikibazo cyo gufungura cyo kuri we cyaca Sandra mwaragitoreye umuti cyangwa bimeze gute? Ibyo ntabyo nzi vrema gusa rimwe na rimwe ahoraza muhira agafungura hama tukamuherekeza tukamurenza irembo. Okay. Bakunzi banyishu media ni igiki twamufasha Toma? Ni igiki kugira Toma na Sandra ubuzima bwabo? Murazi ko ari kiganiro tugeze gukora Sandra baramwirukanye. Je ndibaza jewe mubonye kintu ndacingiye mwo mba mbona kumengo ndiko nditoreza amakuru nyayo.
kuze ni wari nyuma ya kamera uno munsi ariko nashitse mvuga ati kuze singene ko tubaza ibibazo byinshi habwo reka nishikire mbaze ico kibazo nimba ari umuntu ko yogikemura nibindi aha rero bakoze banyishu media nuko yama projet yacu yo kugenda tubaza ibintu nibindi byo gufasha abantu je na buryo mfise ariko nzo kwikura je mfise agatima gato mugabo ako gatima gato uzogenda ndagafashisha nabandi je ndibaza nabandi bari mu mahanga aba diaspora abarundi bari ngaho bafise umutima wo kwitanga zogenda tubashiramwe iyo esprit kugira nabo nye bafise umutima wo kwitanga. Sister reka tugushimire ariko rero mbere yo gushimira sinzi ko basogenda ukamwumvisha mama ko yogira iki yo dukiganiro. Okay basi mbega Toma aurashika ngasanga kuko je naje ngakugira Toma ndamubaze Toma sawa reka tugushimira ariko rero nagomba mumbwire Toma kenshi arashika ngasanga kuko twebwe twaje ngakugira Toma tukamuvuze Toma rero avuga ati ndagusaba ikiganiro namusavye mama ikiganiro yanse wabibonye ariko wewe wavuze ati reka ndabiganira ariko gusa kizire gushira amasanamu yanje ariya Toma rero aurashika ngasanga hapi kugira tumurindire cyange tugende tuzoce tugarukeje. Toma ntagira umwanya wo gutaha umwanya n'umwanya ushaka kumubona aje gusa kenshi aza mwijoro mwijoro na hana akunda guteramira nganye muri aka gace kanyu kenshi akunda guteramira ngaho kubarabara. Okay reka rero tugende tumurondere Toma hama tuvugana nawe nyene kandi nije nyene ndaza kumwibariza ibibazo bakonze banyishu media reka tubashimire ego inyuma ya kamera mu kuri we nakuze keshi kuze ni office micro ariko rero uno musi nishikiye kandi ari ama projet dufise nko nabivuze kudoga ruguru aho muri rirare kurondera abantu ari ama telefone aguma aducako avuga ati rero muzoze kuturaba kugira tubashikize ibibazo dufise hama muce mu bitorera inyishu nguko turi inyishu media tuzogerageza kubira kubaraba abantu kugira iki tugire rero nitwaje kubatesha umwanya canke kuvuga ati ngo tuba ibintu by'ibibazo gusa n'amafilme nganye narahari ukeneye udashase kugufasha udafise umutima wo gufasha ufise umutima wo kuvuga ati reka ni kuri ama stress ari amafilme ducanganye kuri inyishu media murakoze cyane.